Bana b'Imana turabandanya na video y'indwi canke se audio y'indwi. Basi rero umugabo rero nyene narababwiye yarafitiye amafaranga haza kugera igihe kimwe ama amafaranga 4,000 warungikanye je ndavuga ati Jesse ntora amahera 4,000 nkeneye amahera yanje 1,000 amahera yanje yose afise acavuga yarayase yaciye agenda kuyagurira mu gitengo umugore ndibuka umugore yagisonesheje mu iburuzi imwe agisoneshamwo n'igipande kimwe byaba ari ibipande bibiri. Basi jewe rero bica birambabaza ndagenda ngo kwa yase ngo nta nandi zose ngo kwanza kuko yari yamubwiye ati umuhe n'ibihumbi 4 igihumbi gisigaye nzoba ndakimuha kandi nta rindi deni nzoba ndamusigaraniye. Ndongera asubira kwa Koseye rero arambwira ati ariko rero wakoze amakosa iyo uyagumya hanyuma ukayagumya noneho ukaba bubandanye kwishuza yandi. Ndavuga nti okay ndinumira. Basi rero harageze igihe ari kuri bo hagomba kuba Noheli hagomba kuba hano Noheli kuko navyaye ari mu kwa 11 rero Noheli yegereje ndagenda fata amahera yanje nguramo igitenge nguzamo igitenge hanyuma ikagatambara nari naraciye ku mpuzu zimwe nari naraguze nkiri inkumi zandi mwikusi nkadodeshereza mu brassiere umwana. Abasi rero uwo munsi nasohotse ngiye gusenga nambaye neza nanimwesheje neza ukuntu hanyuma abantu nyene babona ndaberewe mukebanje ariko biramubabaza kuko nawe yari ko hari kuwa gatandatu icyo gitenge yari yarasonesheje mu iburuzi yari yacyamba ariko kuwa gatandatu bagiye gusenga. Rero nanje kuwa Mungu canambara nyene igitenge gisasha n'umwana namwambitse neza na yampetso nari narajishe niho naciye ntangura kwiheka mu mwana bari bazi ko atayofise kandi nari yifise n'igitambara kiza kipopere n'ukuntu mfise n'igitambara cyo gupfuka umwana ibintu nk'ibyo. Basi ndabayaho mukebanje ariko bimubabaza. Rero haheze ukundi kwe rero icyo gihe naguze icyo gitenge umugabo araho mahera umuntu 5,000 uti mushire amahera yiwe aranzanira amafaranga 5,000 anzaniye amahera 5,000 ndavuga okay kwanza umengari yarampaye ibyo 5,000 yarayampaye ibyo 5,000 candavuga ati kuko n'ubundi bwa mbere nari naraguze igitenge cya gitenge ncandagenda rero ngura igitenge cyiza nguze igitenge cyiza canguramo n'impuzu z'umwana nziza z'amaheri zagugwa 1,000 nyampuzu. Hanyuma basi rero ndabitahana mu ishashi ukuntu abantu bamwe mu bo twabona barabibona babibonye mboyo ncandazambika umwana ndazigera umwana mugenzanje yicaye abona yicaye imbere ya burende abantu twabona ngo yo ngo mawe hari umudamu rero twabana abo bantu bari bazi hari abantu bazi gushusha inturu baraterura gwagwana nago gwarabyibuha ruteye amabengereza ku bwanje je nari ndamwishimiye. Hanyuma baraterura barasimbagiza umwana ngo yo ngo ntubona rero ngo yo ngo yambaye za mpuzu ngo zitwa nyimbango ngo ndina baba sinzi ukuntu ngo babyita. Mukebanje arababara arashavura. Hanyuma naragiye kwimwesha ngiye kwimwesha nje ntanga amahera kubera ubwa kera narimwesha nkimwesha agacube ukuntu nyene nkuko agacube barakazi mu Burundi natanga amahera rero mu kwimwesha. Rero umunsi ndambara icyo gitenge gishasha n'umwana namwambitse
nja gusenga abantu baravuga ati sha ati bapfa kuduhisha ngo ujya mwana ngo ntagira se tehe tujya mwana arafise turabona ukuntu bamwambika hanyuma ndataha mwijoro buri mu guca hajya abasilamu icyo gihe hari mwipfunga abayisilamu numva bariko barasara yari umusilamu yarasaye hanyuma atangura guteka bijya nimba ari gidaku hari mu gihe cyara nimba ari Ramazani numva mukebanje n'umugabo bariko baratukana ngoya ngo urambesha ngo yaguze igitenge gishasha ngo none ngo yarayaguze ikindi ngo ushize ngo yari yambaye gishasha ngo n'umwana wiwe ngo yambaye impuzu z'igihumbi kweri ngo atanu umwana wanje arambariza $500 basi nyene baravugana ukuntu nyene hanyuma ndabumviriza hanyuma ndakwekweza ndaseka uwo musilamu yariko arateka dutangura kuganira hanyuma ngo kuri kuratwenga munezerejwe n'iki nereka sha ni n'abantu menga baburi tiro bakarara baramvuga ati nanje bagaca bambuza gusinzira umugore abaravyumvira ngo wamwumvise ngumviriza ko gasuzuguro ngurumva ko gasuzuguro umugabo ngo zipo muri ndagukuye aho uryamye muri iri joro muri iki gicuku nibwakeye nimwaraye muramvuga muntuka ni carabwira ni mbega wewe uzoza urabona impuzu zose nambaye niguriye uca uvuga ngo n'umugabo wawe yazinguriye tewesha tuzobwira agahinda kwere nabado ngo wumvise basi bwarakeye uwo munsi bukeye hanyuma nabyuka ndaje imbere y'umuryango ntora agatebe ndicara umwana yararyamye asinziriye ari mu nzu hanyuma hari abantu bakorana n'umugabo kuri stoke baza gutora umugabo ngo bagende gukora kuri stoke umugabo arasohokana amazi mu gikombe ariyoza mu maso nkabona bigira vuba munasubiza igikombe mu nzu mbona arasohotse mbona aje asumba miliyoni canahaguruka ngo niruke abaranyitse ko mu nzu arankubita urushigwa mu mugongo menga yankubise ishizi 3 arantuka ngo wowe ngo ubuza kumvugira no kunyishurira ngo nagutumye ngo wowe umvugire ngo uba wabonye ko je nabuze amajambo yo kwishurira tete muramvuga muntu hanyuma nyene uwo mugabo yarahuti uwo mudamu kubyutse umukubita umuhoyiki umugabo nyene baca baragenda mu byabo nyene byo kuja kuri stoke yo baja gukora hanyuma nyene ngumaho abagenzi nyene babuke banje bari n'abagenzi banje batwabana ngo ngo shazi pongo pore ntireka shani inkoni zirandembe ntinabyimbye amatama nabyimbye ibiki n'ibiki mu by'ukuri ntabwo yankubise ku buryo nyene byari ibintu byo kuvuga ngo mugabo urushira umwe rwarambabaje basi rero ndagumaho rero mukeba wanje ubwa mbere yahora asebya kandi bana b'Imana buri Imana ni nziza cyane umunsi umwe nyene mw'ibyo bibazo narindimwo umunsi umwe naragiye ahantu nyene mw'ishamba mu bice byaho hantu nicara ahantu kwibuye ndaraba wa mwana ndamusimbagiza nkaca nibuka ingene mama yahangayitse kubera yavyara abakobwa gusa mugabo nkananje nkumva ko nishuwe kw'Imana yampaye kubyara umuhungu byaranje avuga ngo shaka uzoza uravyara abakobwa nanje tishaka umuhungu shaka nzobyara umuhungu nkaca numva ukuntu Imana yasubije hanyuma mugabo ndasenga ndabwira Imana ntari koko Mana jewe navuye mu muryango wa data mu bana 10 n'abandi kandi ubu narumvise ko data na mama bakize n'abatoyi banje kubera iki wemeye ko jewe nangara nkaza muri iri shamba nyimba ari icyaha cy'ubusambanyi nakoze na mubyara wanje nagikoza ari uko natujijwe iwacu Mana uri Imana ibona ibinyegeje n'ibitanyegeje ko banyagirije ko ndi umwicanyi nkaba ntazi
ntazi ntarabona n'umuntu yapfuye canke yapfuye koko mana kuki wemeye ko ibi bishikako umugabo kanka umwana kandi ari amaraso yiwe nkaba ndiko ndahangayika ntese kabigezaho mbwa nkumva ijwi rimbwira ati humura mwana wanje nzokugirira neza kandi araba hirya no hino nkabona ndi mw'ishamba nta usibye ubwo nguruye yagwanje fise nta wundi muntu turiko turavugana mwumva ijwi rimbwira ati mwana wanje ndi kumwe nawe humura nzobana nawe ndi kumwe nawe nzokugirira neza nkasenga nyene ariko nta nubwo iryo jwi ryambwira numva nta kizere na kimwe fise ko narababwiye nahora ndota nzigana n'abazungu nigana n'abazungu n'iki ibyo ntabyo nari bwigere mbona ahubwo nari mu ngorane zo kuba nataye n'igihugu n'umuryango ndi mu mashamba ndi mu ngorane rero numva ati oya aya majwi niko ndumva oya siyo nta nyene nkatanye natabyizigiro umuntu umva batangoye kuvuga n'umugabo batwenga kandi ikeba rero bana b'Imana ikeba umugore agatega ukuntu nyene kugira afurahisha umugabo nkunde ntunture ibyo byose nkabyihanganira je gusa nkaguma senga ni Mana nubwo ibi byose byashitse kujya uzundindira umwana wanje kandi uyu mwana wanje kizima wamumpaye ari umuhungu basi rero nkabaho umukeba akavuga amajambo ashatse bikantuntuza ariko nkihangana ariko nyuma aho mariye kubona yuko azarashwana n'umugabo nawe yumva afise agahinda yuko nshobora kuba umugabo ashobora kuba ngurira impuzu n'ibindi bindi nyene ndinumira rero hariho n'ubundi munsi nasumye nyimbara nasumye umuceri niya sinzi nyene ibintu nyene byoba birebire ariko gusa nanje hageze aho ndamuhindurira aho umugabo yari yankubise muri nyamisi nane ntangura guhindura ibande ko nari nabonye mukebanje nawe ko afise agahinda aguma yumva ko umugabo tuwasiriyana kandi mu by'ukuri yapfa kwikeka nta mawasiriyano twadufitaniye n'umugabo y'urukundo ahubwo je narigurira mu mahera yanje ngikorera ibyo shaka byose umugore agaca tuntura yumva ko umugabo yampaye amahera rero nanje narahengera umugabo agiye kuri stoke kurarayo nkabona aragiye nkaca nkwegera akajyango kanje nkaca njya kuri ya miryango ya mihano y'inyuma bankunda ntibone bavuga nije naririmba nkisabunga hanyuma nkatangura nguraja ngaho ukanagizosi ukararamika mbese nyene ndirimba ruririmba yaririmba umugabo si uwo kwigura nanje nkarusubiramwo mbega sigara rije ndaririmba abantu no kwibarabara baramenya toho tisha timukeba we yaraguririmbiye tinona ariko aramusubiza ati kweli bajya abantu babizinanye kujya mwana n'ubujya mugabo ati umukebanje yaratangura kuza yidoga nyene akabwira n'abantu ngo sha nguraza agasuzugura asigaye asuzugura ngo ningene baguma bamugurira ibihuzu urumva nkagura igitenge nawe murumva nari umwana yari yarigeze kuba mu muci nkagura igitenge akababara basi hanyuma byarageze aho bari barampaye rero ikade kuri stoke bampaye ya kade kuri stoke hagera igihe ndagenda barampana ikibanza haragera igihe ngenda kubaka cya kibanza cyanje ariko ngarutse inyuma gato batumye ko abana bazobarugwa bari bavukiye rimwe n'uwanje ndavuga ati nanje bariko barararika nanje burya nogenda bakamikade hanyuma mbona umugabo andagitsure ngo muri henda ugenda ngo bice niyo ufise ngo nzoca ndabigenda ubaho hanyuma nca ndinumira abandi rero baragiye bararonka amakade jewe sinagenda mugabo haheze imisi sinzi ukuntu naganiriye n'umuntu mu bantu b'abanyarwanda bakora kuri stoke hanyuma ndamubwira nyene yambwira ko bampaye ikade y'umutekati burya je ibyanje bimeze ukuntu ngo uzogende
baguha ikade ni kweli. Rero sinabwiye hari umuntu n'umwe abizi, narifashe ndagenda kuri stoke ya mbere kuri ahantu kuri hasere batanga nyene amakade bongera kwa abana. Hanyuma ndagenda twara abantu nyene bitwa ngo baracerewe kujana abana babongere ku makade. Hanyuma baratubaza, noneho nyuma baca baravuga ngo tugende kuri stoke ya kabiri abariho tugenda gutorera amakade. Hanyuma muzungu aca aravuga ngo nihagira burira mu modoka mu bamama twari kumwe. Mbona bahereye kuri jewe. Haleluya, amen. Bana bimana, Imana ni nziza. Sinari nzi ko muri iryo shamba rya Gitare nobona umuntu amarifitiye imodoka. Mbanuriye imodoka na rwa ruhinja rwanje n'abandi badamu babiri twagiyemo turi abantu batatu. Abandi bacabara babwira ko bohagenda n'amaguru kuko ntiyari na kure rwose, ariko nabonye ko ari igitangaza cy'Imana. Turagenda rero umwana wanje bamwongeza ku ikade camba ngize ikade y'abantu batanu. Rero nyuma ntangura kuzanarira mu migwi y'abantu batanu ntego bya batanu. Mukebanje rero yarahavuye arabimenya ko bampaye ikade biramurakaza. Mugabo nyuma aravuga ngo ntashobora kuzobandanya, ngo sishobora kubandanya njya ibyo kujya by'umwana wiwe. Rero ndavuga ntoya nukuri nibize biduteranye je nzoza guha ibyo kujya by'umwana wawe ko yangero y'umugabo barabampa ntibari bakiyima. Nari nararose ikade ca ntangura kuzandaha ibyo umuntu umwe mukebanye hasigarana ibyo kujya by'abantu bane. Ibyo kujya by'abantu bane bana b'Imana byari byinshi cyane, nabijya ndi umwana wanje ntiyari yarakira uruyoya kandi bise n'amahera batazi. Naraguze ibitenge umugore azi ko igitenge cya mbere yamenya ko ari icy'umugabo ari yamahera 5,000 umugabo yanyishuye. Nyuma umugabo yanyishuye ndinumira, hanyuma nyuma abona nguzi cya kabiri haciye ukwezi bibaye ibitenge 2. Rero sigara ndusha impuzu umugore wiwe kandi bana b'Imana. Umugabo wanje yumva ko ndamukunda atangorane twarababariraniye turi inshuti. Mugabo ndazi akugurira igitenge cyangwa akugurira impuzu ari uko yindaboye atabaguritse. Imana dutabare cyane, sishaka kwinjira muri byinshi. Mukebanje rero akavuga ngo aransuzugura ngo urazi ngena asigaye asuzugura ngo niki ngo nibihenge n'umugabo ngo aguma mugurira ibihuzu ngo nanje atangurira. Arateba arabona neza ko uko biri kose dufise atani amawasi yano n'umugabo, ariko mu by'ukuri nta yarahari kwari kwikeka gusa. Rero nyene nanje nkaja kumuhana w'inyuma nkagenda nkamuririmbira nkavuga nkatwenga teti burya rero abazi yuko umugabo yantaye tinitonde di. Kandi kweri ikeba mana. Haleluya, ndashima Imana yantabaye ikeba. Ubu nta keba ndi mu mugana nari baye mwiri no igihe kinini muzokomeza kubyumva. Rero niho hageze rero tingende kwiyubakira inzu muri mu kibanza cyanje bari barampaye kuri ya kade. Rero aho twaba kwibarabara rya 13 jewe bampaye ikibanza kujya 14 hagati hacamwo ibarabara rimwe. Nubwo rero ndagenda kubaka cya kibanza, ariko ngarutse inyuma gato ari umunsi umwe naringiye ku isoko. Ngiye ku isoko rero umugabo yahora abindabinda ukuntu yombona ngo dushobore kuganira. Ngiye ku isoko ndumva icyo gihe nk'umwana yoba yarafise nk'amezi 3 gutyo. Hanyuma umugabo atuma umuntu ngo aze ambwire, yari yatumye umuntu ngo nze kumusanga ku isoko icyo tuvugana. Hanyuma ndagenda ngiye nyene nzi ko ahubwo ngira ari nk'ukuntu kacanke ari nk'ikintu nyene kibagomba kumbwira. Hanyuma mbambwiye ngo ningende kwa naka ngo bambi inzoga ngo araje. Ndagenda nari nkinywa inzoga, mugabo ndashima Yezu nta nzoga nywa ndasaba icupa ry'ugwagwa ndanywa.
hanyuma nyene yasigaye aranura ibintu byiwe yadandaza yugara, hanyuma ngiye kubona mbona arahasanze ngo uriko warose nte ngo wabuze gusaba biya. Hanyuma numva aravuze ngo reka dusangiriye, turayisangira mugaca asaba ikiyeri, bana b'Imana nawe rukaguha ikiyeri yo nkiri mu Burundi naho ngira ntaraza ku oya imbiwe naramubiyeri rimwe na rimwe nagiye ahantu hitwa Burutso. Noneho rero mu ikiyeri koko cyo mu nkambi kinazimbye yokesha inyama inyama nuko turaryoherwa, aterura wa mwana aramusimbagiza. Bana b'Imana numva umenga sinzi ngene bigenze, numva umenga ijuru n'isi birururutse, numva kabisa ndarosa amahoro mu mutima. Hanyuma nyene turaganira, noneho rero kuko bana b'Imana ujya mugabo yari yaragiye nkimubyara ujya mwana nyuma narabivuze sinibuka, yari yaragiye igihe umwana yari akiri kutuvana, namubyara ari kwa gatandatu. Ku wundi munsi wa gatandatu umugabo aragenda mu rusengero ashinga intahe ko yakoze icyaha cy'ubusambanyi, ariko akaba asanze n'umwana yavuyemo atari umwana wiwe, yihana icyaha cy'ubusambanyi mugabo ahakana amaraso yiwe, ahakana umwana. Abo basenga hamwe baraza barabimbwira icyo gihe nyene ngo yari yihanye bushasha, ngo bamusengeye bamwakiriye bushasha, ngo bararyoherwa abapasiteri nyimba abakibabo bo mw'urwo rusengero rw'Abadivantiste. Mukebanje aca mu isoko agura imbubido bw'impeke, baraza n'abandi Badivantiste banywera ngaho. Narababwiye ko twaba mu kibanza kimwe, banywera ngaho baririmba basubira ku mugabo yihanye, ku mugabo yarokotse. Mugabo abantu babimbwiye yuko ngo yibugeye, ngo yavuze ko yabyaye, ngo yasanze umwana atari uwiwe, ngo mugabo ngo yarakoze icyaha cy'ubusambanyi, bishimiye ko yabaye mushasha agarutse. Birajya mu mutima ndavuga nisha ni mureke, hari umunsi bizicangura tewe ahubwo aragoye, yikoreye inzamba nini cyane. Nubwo hanyuma nyene icyo gihe rero araterura umwana, arasimbagiza umwana, turanywa turarya inyama. Hanyuma nyene tuganira mbona nyene ko angaruye ku mutima mwiza, ko atakibazo, noneho ko kumbure bizocamo tugasubirana. Ariko nyene ndafata inzira ndataha, yaramperekeje ndataha, hari bwatwiriye ko hagera ku mugoroba bumera nk'ubwije. Hanyuma aramperekeza, aca abonye turi mu gushika muhira, aca arambwira ati rero taha, jewe ndagiye ku kazi kuri stoke, kuko yarara kuri stoke rimwe na rimwe ca nkakigwayo. Jeca ndataha, ariko mfise akanyamuneza ko yateruye umwana wanje, ko yanguriye agacupa nkanywa. Ego numva nyene ko Imana yanyishuye, Imana idutabare cyane. Hanyuma turataha nyene ndagira muri Burende mu kazu kanje, ndiryabira n'umwana wanje. Hanyuma nyene kuburyo yatanguye nyene kuzagerageza ukuntu yonyiyegereza, ariko yari karapanga ukuntu no hozogera ko wa muntu azoja i Burundi. Ibyo byanamvuye mu nyene, mbese nyene mugabo nyene wewe yarafise gahunda nyene yuko amaka tuzoduharikanya n'umugore. Ariko nyene Imana idutabare cyane, kandi nyene twarabageza aho turaharikana, usibye ko byageze aho n'ubundi bikadabuka tukava twahukana n'ubundi. Imana yo mu ijuru ibampezagirire cyane, ubwo tuzobandanya muhezagirwe.